Kigira kane cohindura ubuzima bwawe muno mwaka tugiye kuvugana uno munsi kigira kiti stop talking start acting. Nuko twoza turahagarika cyane amajambo hanyuma tugatangura gukora, tugatangura kwerekana ibikorwa. Ndaguhaye ikaze Jenny Jeff Habyarimana, ukaba uri mushasha manuka ngaho hepfugire subscribe kugira ngo ubone ama video menshi twama turakora, hanyuma wongere wa active na close the notification kugira ngo uzore wumviriza ibiganiro bicano. Ndasubiye kuguha kaze ikintu cyo kuvuga hanyuma ugatangura gukora. Nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane, nibaza yuko ari urundi rufunguzo rwo kugurura iyindi miryango yo muri uno mwaka, kuko abantu benshi usanga bariko baravuga ariko ugasanga uravye hirya ugasanga ibikorwa ugasanga ni zero. Uzobirabe kubisanzwe abarundi, sinzi yuko ari abarundi gusa ariko nibaza yuko ari ibintu biri mu banyafrika benshi. Mwashobora kuba mwicaranye ahantu mukavuga muti ati ngo tugende kuvugana ikintu, hanyuma mukagenda mukavugana kuri ico kintu, mukagenda mukagiganira, agasanga ari projet muzokora muri kumwe, muri babiri cyangwa muri batatu, ugasanga muri ko murayivugana, hanyuma vy'ukuri mukavyemeranya yuko ejo canke hirya y'ejo canke mu kwezi kuza muzobikora. Ariko rero iyo hashitse gutangura gukora ukamuhamagara ati naka uno musi bafitaniye rendezvous, uribuka yuko dufitaniye rendezvous, uribuka yuko twavuganye yuko duhurira hano kugira ngo tunonosore bino bintu. Kenshi na kenshi ikintu cyamagishika hano uzorabe agasanga ivyo ndiko ndavuga tutavyemeranya, ucumbwira ngaho muri commentaire kugira ngo tuvugane, kugira ngo ndakumvishe, kugira ngo ndaguhe n'uburorero. Kenshi na kenshi rero ikintu gishika iyo hageze yuko mushika kuri ya rendezvous, iyo hageze yuko le grand jour mugenda gutangura cya kintu, harabaho ama excuse. Nukuri mbabarira naciye mfatirirwa uno munsi sinza gushobora kuhashika kubera ibi nibi. Nukuri mbabarira umwana yaciye agwara naciye ngenda kwa muganga, canke nukuri mbabarira nasanze mfise iyindi programme, nasanze mfise iyindi nama ntatezo gusiba, naciye nitaba iyo nama. Ugasanga ntavyubahirije ivyo mwavuganye, ntavyubahirije. Ariko igihe mwariko murabivugana yari pour à 100%, à 150% yuko azoza, yari pour akubwira ati ahubwo ico kintu naje naye maze imisi ndakirondera, ahubwo iyo projet naje naye maze imisi ndavyiyumvira, ahubwo ivyo bintu naje naye nifuje kubikora, naye narondewe dukorana ndamubura. Ugasanga ahubwo yari motive kugusumba wewe. Ariko kubera iki? Kubera abarundi canke abanyafrika dukunda kuvuga, ugasanga iyo projet ntikoretse. Hariho n'ibindi bintu byinshi jewe byagiye biranyigisha mu buzima. Umunsi umwe nari mfise rendezvous n'umuntu natezwa kubonana nawe isaha 5. Egome urazi yuko abantu babaye nk'iburayi canke usanga babaye nko muri za Amerika, usanga ku mwanya n'ukuri arashika imbere yuko umwanya ushika nka 5 minutes imbere yuko umwanya ushika. Rero yarampamagara ambwira ati Jeff, ndakeneye yuko twovugana, ndakeneye ko twoganira ku kintu. Kwanza ntivyari ibintu tuganira, byari ibintu ndiko ndamusaba jewe nyene. Ariko harashika yuko ngenda, hanyuma ndacegwa iminota ishika 10. Nsanga uwo muntu yamaze kugenda, kandi yari projet nari mfise ku mutima, cari ikintu nshaka yuko tuvugana, nshaka yuko afasha. Nsanga uwo muntu n'ukuri yamaze kugenda. Rero kuva ico gihe gushika uno munsi ikintu cy'umwanya ndacubahiriza cyane. Ikintu cy'umwanya, you have to be in time. Nukuvuga in time iminota 5 imbere cyangwa iminota 20 imbere yuko muganira rendezvous. Ikintu cy'umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Agasanga rero hari ikintu ushaka yuko cohinduka muri no mwaka 2023, nuko wotangura kuzurimenyereza ivyo uvuga bijane n'ivyo ukora, kuko hajya kubisanzwe kugira ngo ubu umugabo wijunja n'ijambo nuko bijya uba wavuze ubikora.
ntituze turavuga amajambo gusa, ntuze urata amajambo gusa, ntuze urata ururimi rwawe uri kuravuga, ntuze uravuga ngo ejo ngo nzokora iki, uri kurivugira gusa, uri kuratera inkuru canke ari uko ushaka yuko bajya bagenzi bawe bumva yuko ufise ivyiyumviro bihanitse, ivyiyumviro byinshi kubasumba. Ariko ivyo uzuravuga, uzurabikora, uzurabishitsa, gutyo uzoshobora gushika ku iterambere. Kuko kenshi na kenshi iyo umuntu ariko aravuga, usanga ariko aravuga ibintu by'amaproje, usanga ariko aravuga bya bintu vyiwe, usanga ari bya bintu yifuza gukora, ariko ugasanga kubera usanga hari ibintu abuze mu mutima wiwe canke abuze mu buzima bwiwe. Ibyo ni yindi video tuzogenda turavugana mu nyuma, kuko hari igihe usanga hari ibintu abuze, ugasanga ibyo bintu yavuze ntashikije, ugasanga ntariko arabishitsa kubera ukutamenya canke gushaka kwiyemera mu bantu. Ugasanga ashaka kwiyemera, bumve yuko ufise imigambi, bumve yuko ufise kazoza kawe, simpaka ukavuge kazoza kawe, ifo yuko utangura kugakorera kugira ngo kazobeho, ifo kutangura kubiha forme, ifo kutakubivana muri ivyo vyiyumviro ugatangura kubikora. So ikintu rero gikomeye cyane wohindura muri no mwaka tubona yuko kibangamiye abantu benshi, abanyafrika benshi, nuko twohagarika kuza turavuga tuvuga, dutangure gukora. Gutyo waza urakurikiza ano majambo tuvuze, ni waza urakurikiza bino tuganiriye hano, uzoraba niwashika hariya mu mpera, ndizera neza yuko niwakurikiza bino turiko turavuga, niwagenda urabigendera bino twavuganye muri no video, nibaza yuko uzomaze gukora byinshi, nibaza yuko uzobugeze kure, nukuri uzoraba inyuma uvuga ati wow, I made it. See you in next video. Muri next video tuzovugana icya gatanu gishobora guhindura ubuzima bwawe muri uno mwaka kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. Nkaba ndagushimiye ko waravye kino kiganiro kuva aho catanguriye gushika kuri no munota tugezeko, bikaba byakuryoheye ivyo twariko turavugana, nukuri bisangiza abagenzi bawe, kuko ndizera neza yuko ivyo twama tuvugana ngaho kushobora kugufasha, bishobora gufasha n'abandi. Hanyuma wongere duhe like, ahanje tuzosubira mu yindi video izokurikira. Ciao. Kazoza kawe simpaka ukavuge kazoza kawe, ifo yuko utangura kugakorera kugira ngo kazobeho, ifo kutangura kubiha forme, ifo kutakubivana muri ivyo vyiyumviro ugatangura kubikora. So ikintu rero gikomeye cyane wohindura tubona yuko kibangamiye abantu benshi, abanyafrika benshi, nuko twohagarika kuza turavuga tuvuga, dutangure gukora. Niwaza urakurikiza ano majambo tuvuze, niwaza urakurikiza bino tuganiriye hano, uzoraba niwashika hariya, ndizera neza yuko niwakurikiza bino turiko turavuga, niwagenda urabigendera bino twavuganye muri no video, nibaza yuko uzomaze gukora byinshi, nibaza yuko uzobugeze kure, nukuri uzoraba inyuma uvuga ati wow, I made it.